Subiriye kubaha kaze shuti bamwanya mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa ku mureshe ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi bashikirizwa n'umureshe ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Umureshe ko rudendi bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza haba muri politike, mu nkino, nk'iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwiriwe rero, abandi nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Rini iteka n'umunezero ntangira byo gusubira kubaha yambu abanywanyi ba Isange TV. Imureshwe rudendi bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu. Reka rero mbahe kaze mu makuru n'ibiganiro tugiye gushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye aho tuza kurebera hamwe mu bijanye na politiki ngaha mu Burundi na cane cane turabe ibiko biravugwa ngaha mu mugambwe CNDD FDD aho harimo haravugwa ukunyinyurana hagati y'umugambwe CNDD FDD ndetse n'indi migambwe itavugwa rumwe n'ubutegetsi. Turaza kandi kurabira hamwe ukungene umugambwe CNDD FDD bariko barisamburira ko nk'impene, aho rero umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu ndetse na Reveriyano Rikuri umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD turabira hamwe uko bihagaze mu gihe amatora yimirije ngaha mu Burundi. Turaza kurabira hamwe n'ibiriko biravugwa ko umugwi wa Red Tabara waba wasubiye kugaba ibitero mu Cibitoke. Ibiriko birahavugwa turaza kubirabira hamwe ku buryo bw'idonido, ku buryo bw'ipfunyapfunyo, kandi turaza kurabira hamwe ko muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo bihagaze mu gihe umugwi wa M23 wamaze kwemera kujya mu biganiro na leta ya Kongo Kinshasa irongowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ndetse binavuga ko haba hari amasezerano y'amahoro yasinywe kuri izo mpande zompi. Turaza kuraba uko bihagaze byose, turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido. Ico woweho usabwa no gufyonda sabone cyangwa partager kugira mu gihe dushize ko amakuru kuri no mureshwe yanyu mukunda cyane ya Isange TV azara gushikira umwanya ku wundi. Reka rero ngaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, tugira duhere kubera ko aravugwa mu mugambwe CNDD FDD aho rero injyane zasubiye kwaduka. Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nabo basubiye gutana mu mitwe, aho rero biri kuvuga ko Gervais Ndirakobuca ngo ariwe azohava agenwa kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Ibi rero biriko birashabuza cyane umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo kuko nawe ashaka kuzokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Bona cyane ko yari we yashikanye umugambwe ngo ahantu hakomeye. Gusa ibi ntabwo biriko biravugwa ko rumwe n'abanyapolitiki ngaha mu Burundi na cane abo mu mugambwe CNDD FDD. Biravuga ko kuri ubu bose begukiye Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere w'u Burundi kuko ari umugabo kandi afata ingingo zikomakomeye, ndetse ngo banabona ko ari we azoshikana igihugu mu mbona kazoza cihaye y'umwaka wa 2040 ndetse no mwaka wa 2060. Ibi rero biriko biratanga umuco ko Gervais Ndirakobuca bishika akazoba ari we aba umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Ntabwo ari ivyo gusa kuko kurundi ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yamaze gushavura ndetse yafashe irangi, ari kuvuga ko ivyo atavyemera byose araza kubisambura. Avuga ko mu gihe Gervais Ndirakobuca yoja ku butegetsi ngo ibintu vyasubira kuba bibi mu mugambwe CNDD FDD kuko ngo babona ko Gervais Ndirakobuca ari nyagenge, bikanavuga ko ngo wewe ivyo akora byose ngashiramwe n'ubuhinga atandukanye n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko we banavuga ko ngo atakindi kimuhanze uretse kwirira ibiturire. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe rero yirenze ararahira avuga ko uyu Gervais Ndirakobuca yohava abo umukuru w'igihugu ngo mu mugambwe CNDD FDD ibizoba ntaho bizoba bitaniye ntivyabaye ubwo Perezida Petero Nkurunziza yemamazaga mu kiringo ca gatatu co kuba umukuru w'igihugu. Murabizi neza ivyashikiye abanyagihugu b'u Burundi ko kari agashavu ntangere. Iyo ni kubabwira rero ko mu mugambwe CNDD FDD batanguye kwisamburira ko nk'impene, ntabwo twibagira ndetse nuko amatora yimirije
ndetse kandi ibiriko biravugwa nuko n'umugwi wa Red Tabara nawo uri kuravuga ko udashobora kuzotanga agahengwe ko amatora yazoba mu mwidegemvyo. Kuri ubu rero umuvugizi wa Red Tabara ariwe Patrick Nahimana nawe yasohoye itangazo agabisha leta y'u Burundi ko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo agomba gutembagazwa umwanya n'umwanya, ngo bitabaye ivyo ashobora kuzopfa cyangwa se ngo akaburwa irengero, ngo na cyane cyane ko umugwi wa Red Tabara nawo bivuga ko ushigikiye Gervas Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, ngo mu gihe yo kwitoza mu bibanza vy'umukuru w'igihugu. Kuri ubu rero amakuru turiko turahabwa n'amasoko yacu nuko mu ntara ya Cibitoke ibintu bisubiye kuba bibi, abanyagihugu bariko barafata utwangushe, bariko barahunga, biravuga ko hoba hari umugwi witwaje ibigwanisho wamaze kuhashika. Muyandi makuru kandi tuyabandanirije n'ubundi kubiriko biravugwa mu ntara ya Cibitoke mu gihe hari hamaze iminsi hibonekeza ikena ry'amazi meza. Kuri ubu rero ibikorwa byo kubaka umugende uzorosa amazi meza imiryango 3500 bo mu ntara ya Cibitoke biravuga ko kuri ubu vyamaze gutangura. Hari kuri uyu wa 24 Ndamukiza 2025 aho shira hamwe ryo gufashanya ndetse no gufatana mu nda Kasobu ryari riramutse ritanguza icesi ibikorwa by'umugambi amazi meza soko ry'ubuzima ndetse n'iterambere ugiye kurangurirwa mu makomine ya Mugina ndetse na Rugombo yo mu ntara ya Cibitoke. Uwo mugambi watunganijwe n'ibikorwa byo guca umugende w'amazi meza azofasha imitumba 6 ariyo Rushima na Rubirizi muri Mugina, Musenyi, Gicaca, Gabiro, Rubyagira ndetse na Rukana ho muri Rugombo. Ivyo bikorwa rero byabereye ku mutumba Rubirizi zone Rugajo komine Mugina, bikaba rero byari bihagarariwe na buramatari w'intara ya Cibitoke Kareme Bizoza ari kumwe na musanteri wa komine Mugina Julienne Ndayihaya ndetse n'uwaserukiye musanteri wa komine Rugombo Pierre Caraveri Ndayisenga, umugenduzi mu gisata c'amazi mu bushikiranganje cegukira abajejwe intwaro ku mitumba, abaserukiye abafashanya na Kasobu mu kurangura umugambi nk'igisata ca leta kijejwe amazi, isuku n'isukura mu bushikiranganje bw'amazi, amasoko ntanganguvu, ishira hamwe Femuka Sabu rizofashanya ndetse na Kasobu mu gushimbwa mituweli yo kuvuzanya amashira hamwe atandukanye akorera mu karere ka Cibitoki mu gisata c'amazi nka Kowahoje AVD. Ariyo nyene AVDki ashikiriza ibigiye kurangurirwa muri uwo mugambi kandide bayubahe aserukira ishirahamwe Kasobu imbere y'amategeko agira ati hazokubakwa umugende w'amazi ufise uburebure burenga ibirometero 21, hategekanywa kandi kubakwa ibigega 10 vy'amazi n'amabombo 19, gutanga amazi ku mashuri 4 no kwivuriro rito ya rimwe, hamwe ndetse no gusanura umugende wo kuva Inyaruseke gushika ku mutumba Murama. Uwo mugambi kandi uzofasha imiryango 3500. Abenegihugu bo muri ayo makomine 2 bari basidukanye niyo nka baza muri ivyo bikorwa byo guca uwo mugende w'amazi kuko ngo bawubona nk'inyishu ku ngorane zari ngo zibahanze nk'uko babishikirije ikinyamakuru cacu Isange TV. Verandi Kumana umuvyeyi w'abana 9 aba ku mutumba Rubirizi wo muri komine Mugina avuga ko iyo amazi ngo yabaye make cyangwa se yakamye ngo baca bikora nko kuvoma amazi yo mu mwonga cyangwa se mu migendi itemba, bakavuga rero ayo mazi aba arimo n'imicafu ivanze n'ifumbire ngo bashize mu mirima y'imiceri. Hageze ngo kubaka ngo abakenyezi ngo nibo bavoma amazi, naho abagabo babo nabo nyene ngo bakaba bakora ibikorwa byo kubaka, bakavuga ko rero ngo kuronka ayo mazi biba bigoye cyane.
abandanya avuga umwe muri abanyagihugu abandanya avuga ko amazi wari yaboneka bizoborohera kandi ngo bizanobafasha gukora amasuku mu mazu yabo haba ay'ubunywero ndetse n'ay'uburiro bizanobafasha ndetse ko bikazanabafasha no kurangura n'ibindi bikorwa bitandukanye ndetse nko gukora n'amasuku mu mazu y'ubudandarizo. Agira ati tuzosukura impuzu n'ibyo mu rugo maze ngo isuku ribandanye riba ryiza mu rungo dutuyemo. Nayo Louise Nzeyimana se w'abana batandatu aba ku mutumba Rubirizi wa komine Mugina avuga ko amazi nga akama cane ngiyo bayabuze rero ngo bagenda nk'ibirometero 8 ngo hari n'igihe kandi bashima kugura ibido imwe ku mafaranga 1000 cangwe 1500 y'amafaranga y'amarundi ku bayazanye ku makinga canke ku mamoto. Kugiye ngo bizana rero ingaruka mbi nyinshi mu miryango ndetse ngo bikanatuma hakoreshwa amafaranga arenga 10,000 ku y'amarundi ku munsi, bigatuma kandi hari ibikorwa ngo bidashobora gukorwa nko koza ivyombo muhira ndetse no mu mazu y'uburiro. Ngo bizana kandi indwara n'abaganga ngo bisuku bakabugarira amazu y'uburiro. Yasoza avuga ko ayo mazi ngo bayashimye ngo kandi azobakemurira ivyo bibazo byose biba hanze ngo maze ngo babandanye isuku mu rugo ndetse no naho bakorera, kandi ngo ayo mafaranga bahora bagura ayo mazi ngo bazoyifashisha mu kugura ibindi vyankenerwa mu muryango nk'umunyu ndetse n'ibindi bitandukanye. Ico mwomenya nuko uwo mugambi ufashwe mu mugongo n'inama nkuru y'abepiskopi b'Ubutaliyano Amour Action pour un monde uni Reggio Friuli Venezia Giulia Reggio Emilia Romagna. Muri iyo myaka 3 uzomara hazotangwa kandi inyigisho ku bene gihugu zo kubungabunga itunga rusange n'izugukingira ibidukikije, kubaka utuzu twa surwumwe kudukingira kandi ibidukikije, tukongera kandi tugatanga ifumbire. Mu bimaze kandi kurangurwa imiryango 35 iramaze kubakirwa utwo tuzu twa surwumwe 55 tuzu kuri 55 dutegekanyijwe. Kasobo kandi izofashanya na Fenukabu mu guhimiriza ndetse no mu gushigikira abenegihugu ngo bashinge amamituweli yo kuvuzanya. Abajejwe intwaro n'ishirahamwe Kasebu bakeje abenegihugu ku ruhara bariko bagira muri uwo mugambi, baca babasaba kandi guterera inguvu zabo kugira ngo n'imiburiburi mu kwezi kwa ruheshi amazi meza azobe yabashikiye. Bakabasabye no kubungabunga inyubakwa z'amazi kugira ngo zizobagirire akamaro nyakuri. Reka rero mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe makuru y'ibiganiro twabashikirizaga. Tudusozera amakuru yacu ngaha turaza gusubira amakuru araza kubagezweko.